ndabaye ikaze inshuti namwe bagenzi ba Radio Peace FM hejuru y'ugwaruka iradisamirana kuri wese atu akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome amasaha 28 kuri 28 kandi ikibiriraho mushobora kuyumva kandi muciye ku mihora yacu yose harimo na YouTube wanditse ijambo Radio Peace FM hejuru y'ugwaruka turi kwigenekezo rya 28 umwaka wa 2025 amakuru tubateguriye hanini akabashamikiye kuri zino ngingo nkuru. Umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Haverandi kuriyo ashobora kuba atakiriho nyuma yo kongera akaremba kuri uyu w'Imana ayandi masoko akemeza ko ariho mugabo adashobora no kuvuga. Ikiza hagati y'igihugu ca Tanzania na leta y'u Burundi nyuma y'isitogwa ry'ibiraro bibiri byo mu ntara ya Muyinga muri komine Giteranyi byabomowe n'abasirikare bitwaje ibikoho bikomakomeye kuri wa kabiri twabibateguriye. Hamwe gishinze kugwanya no gukumira genocide Cirimoso igisata gikorera hanze y'u Burundi baraye basohoye itangazo yemiriza abicwa bazira uko bavutse mu gihe bari baramutse bibuko umunsi wahariwe kwibuka bahitanywe n'ihonyabwoko. Amakuru tubateguriye saya gusa tubafite n'ayandi avugwa mu bindi bisata kumana na jewe Jo Philibert Karangwa Ngiranda yabashikirize nk'abandi ko ndafasha mu ngabwe byuma na Yves Rakoze kaze mwese mwedonido. kubera ko mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana. Burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi uko yabikemera ko baba bari ku butegetsi bari kuba bahari. Reka ntitware no atanze mu confond de parachute ntimucanga ibintu gitwanka kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu rizoguma ari ijambo ry'Imana. Naho rero tugira tuti ivyo bafashe byo gusenga barazi ko bariko barahenda Imana barazi ko bariko barayibesha. Imana ntibeshwa worashobora gufata abantu ugahita abashikirangaji bose ukabatwara ukabamara indwi yose cyangwa iminsi itatu cyangwa umunsi umwe. Nta bintu bafite bakora vyotuma batunganya igihugu kikava mu bukene. Ndongeye nabivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongomboka mu Burundi ntizongera kubaho. CNDD-FDD umugabo utazokongera kwitwa umugambwe mu Burundi ku buryo bazohaba ngo harabaye CNDD-FDD yakoze ihonyabwoko. Radio Peace. Nimejeje kubabwira Nairobi ku mugwa mukuru w'igihugu ca Kenya umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yongeye kuremba cane. Hari n'amasoko avuga ko ashobora kuba yitavye Imana ahubwo abategetsi barindiriye akanya keza ko kubitangaza. Haverandi kuriyo agwariye mu bitaro vya kaminuza vyitwa Aga Khan biri mu mugwa mukuru w'ico gihugu ca Kenya Nairobi. Naho gushika batatangazo rirasohorwa na leta y'u Burundi canke y'umugambwe CNDD-FDD arongoye rivuga ibijanye n'indwara yo canke urupfu rwiwe. Amasoko amwegereye yemeza ko Haverandi kuriyo yari yatoye imitende ariko acasubira gutakaza ubwenge kuri uyu w'Imana, ari naho benshi bibaza ko yashengereye, naho abandi bavuga ko yapfuye ku munsi ashikanwa i Nairobi. Bivugwa ko n'abarundi baba mu mugwa mukuru wa Kenya ngaho i Nairobi nyene batemerewe kwinjira mu cumba c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi. Naho biruko bamwe mu banywanyi ba CNDD-FDD banasanzwe bamwegereye bavuga ko bafise icizere kiri kurushi ko umukuru wabo ashobora gukira. Umutekano ntiwifashe neza mu ntara ya Muyinga muri komine Giteranyi ahari ibiraro bibiri bisanzwe bihuza iyo komine n'igihugu ca Tanzania. Ni nyuma yaho abasirikare benshi bo mu gihugu ca Tanzania bazindutse babomora ibiraro bibiri ivyateye ubwoba abanyagihugu. Gushika ubu nta ruja n'uruza rurangwa aho hantu nk'uko vyahora, naho indongozi zo muri iyo micungararo atana kimwe irashima gushikiriza. Havugwa n'imiryango y'abayaburiwe irengero yari yazindukiye gupagasa muri ico gihugu. Inkuru dushikirizwa na Claudine Ndayishimiye.
byose byatangiye mu gatondo nk'igihe cy'isaha 2 kuri wa kabiri gerekezo rya 28/0 umwaka wa 2025 aho hatangura kwibonekeza abasirikare b'igihugu ca Tanzania baguma bazunguruka hafi y'ahari kiraro cubatswe mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati ya Tanzania na leta y'u Burundi. Inyuma yo kubona abo basirikare batanguye kuzunguruka ku ruhande rwa Tanzania byatanguye gutera impungenge n'amakenga abanyagihugu b'abarundi inyuma yo kubona ko bafise ibikobo binini mugabo ntivyabatera ubwoba cyane kubera umubano mwiza ibi bihugu uko ari bibiri bisanzwe bifitaniye. Inyuma yaho abarundi bazirutse kurima mu gihugu ca Tanzania abo basirikare bakabareka bakabandanya gupagasa ukuri kwamye kandi baciye kuri ico kiraro nyene gisanzwe kiri ku mutumba wa Kabogo zone Mugano komine Giteranyi intara ya Muyinga. Ibintu vyaje guhindura isura kuko ico kiraro nyene cahavuye kibomogwa naho basirikare b'aba Tanzania. Saho gusa habumo ico kiraro eka no ku mutumba wa Shoza zone Giteranyi intara ya Muyinga nyene hasi tu ikindi kiraro aho naho abanyagihugu bazindutse baja kurima mu gihugu ca Tanzania babaretse bararengana naho kugaruka vyahavuye bidakunda. Ku kiraro ca mbere vyabaye nk'igihe cy'isaha 4 aho abasirikare begera buke kuri ico kiraro abandi bagenzi babo ubona ko basa nabagavye mu kubacungera umutekano kandi kure yabo mu gihugu ca Tanzania nyene. Amasoko yacemeza ko abo basirikare baciye bafata abanyagihugu b'abarundi muri bamwe bari bagiye gupagasa babasituza ico kiraro kandi amasoko nyene yemeza ko inyuma yo gusitura ku itegeko ry'abo basirikare ba Tanzania baciye batangura kubahohotera bakubitwa inkoni bababwira ngo chini ya ulinzi. Ikiraro kigira kabiri abo basirikare nyene bizaniye akamashini gasanzwe gatema ibiti ari nako bakoresheje mu gucagagura ibiti n'imbaho vyari vyubatse ico kiraro co muri zone Giteranyi ku mutumba wa Shoza. Bikaba vyabaye abanyagihugu bose ku mpande za Tanzania n'u Burundi bashungereye mugabo bakaba batamenye imvu yatumye ivyo bikorwa. Abafashe bose baburiwe irengero ababo baheruka mu gitondo bagiye gupagasa. Amakuru twahawe n'ababibonye bavuga ko babonye abanyagihugu benshi bari bicaye ku ruhande rwa Tanzania bakaba baciye bashorerwa n'abasirikare babikoreje amaboko ku mutwe. Nayo gushika ubu tubashikiriza iyi nkuru bakaba bataragaruka mu mihana yabo. Amasoko yacu yemeza ko ashobora kuba batwaye kuboreza igufa naho abandi bemeza ko ataco bari bube kubera imigenderanire myiza ibi bihugu bifitaniye muco bise ujirani wema. Naho imiryango yabo batwawe bataramenyekana igitigiri ivuga ko ifise impungenge iravye ko batwawe. Naho biruko hari andi makuru avuga ko ivyo biraro uko ari bibiri byubatswe badakurikije amategeko ibitakunzwe n'igihugu ca Tanzania mpamvu leta ya Tanzania yoba yafashe ingingo yo gusambura ivyo biraro bivugwa ko byubatswe hisunze genderanire ya ujirani mwema naho gushika ubu abategetsi b'igihugu c'u Burundi akaba ataco barashima gushikiriza. Claudine Ndayishimiye urakenuye. Birateye isoni n'agahinda kubona umuhanuzi mukuru yaserukiye Burundi mu nama idasanzwe ya ONU yiga ku kibazo c'umutekano muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo yubahuka akihanganisha ababuze ababo bo mu gisirikare c'ico gihugu ariko ntiyibuke guhoza abarundi bariko baratakaza ababo bagiye gufasha ingabo za Kongo mu rugamba barimwo na M23. Abatari bake bakabona ko ari agasuzuguro ku buzima bw'abo basirikare b'u Burundi bariko bagwa ku rugamba atari ku bw'inyungu z'igihugu cabo. Inkuru ya Odas Kabura. Ari muri iyo nama idasanzwe yabaye kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 2026 umwaka wa 2025 yatunganijwe n'akanama ka ONU kajejwe gukurikirana ibibazo by'umutekano ku isi. Landry Sibomana asanzwe ari umuhanuzi mukuru yamaho mu mugwi userukira Uburundi muri ONU yihanganishije abanyekongo babuze ababo bari mu gisirikare ca Kongo yongera yunamira General Petero Cirumwami aheruka kugwa ku rugamba Isake uwo yari asanzwe arongoye intara ya Kivu ya ruguru muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aha icubahiro kandi abasirikare bose b'ico gihugu bamaze kugwa ku rugamba co kimwe n'ingabo za SADC na MONUSCO bamaze imisi basiga ubuzima muri uko gutana mu mitwe n'umugwi witwaje ibigwanisho M23 urwaniriza leta ya Kongo mu gice c'uburasirazuba. Nyuma yo gukora ivyo byose iyo ntumwa y'u Burundi muri ONU ntiyigeze na rimwe yibuka abana b'u Burundi bariko barasiga agatwe muri iyo ntambara. Ibyatangaje benshi bibaza uburyo abasirikare b'u Burundi muri Kongo birigwa baricwa
umunsi ku wundi atanico baharanira uretse inyungu z'abo barongozi nyene. Bakibaza ukuntu umurongozi nk'uwo yibagira abiwe akarengana akivugira abandi kandi azi neza amarira n'amaborogo byirirwa bikarara mu miryango y'abafise ababo muri ico gisirikare c'u Burundi, cane cane abajanywe i Kongo gufasha abasirikare bo muri ico gihugu. Bagasaba abarongoye igihugu c'u Burundi kuva mu gacerere no kudahesha agaciro abasirikare b'u Burundi, kuko ivyo iherezo vyaryo atari ryiza kuri abo bategetsi nyene. Narirya abo basirikare aribo bariko baheba amagara yabo, ariko bagira ivyago bakaba nk'imbwa ipfuye itagira shebuja, kandi ataco bariko baharanira muri ico gihugu kiramutswa Etienne Kisekedi. Odas Kaburo, ndagushimire. Kuri uyu wa 27/0 umwaka 2025 umunsi wahariwe kwibuka abahitanywe n'ihonyabwoko bazira uko bavutse mu ishirahamwe ryishinze kurwanya ihonyabwoko ase genocide Cirimoso, amashami akorera hanze y'igihugu c'u Burundi yashize ahabona itangazo mu ntumbero yo kunamira no kwibuka abazize uko bavutse. Kurikira Liliane Nindereye atwara ase genocide ishami rikorera mu gihugu ca Sweden. Kuri igenekerezo rya 27/0 n'umunsi wahariwe kwibuka abahitanywe n'ihonyabwoko, rero ishirahamwe ase genocide Cirimoso ibisata bikorera hanze naryo ntiryatanzwe mu kwibuka no kunamira abo bose bicwa atakindi bazira atari uko basa, atari uko bavutse. Tukaba na cane cane twibuka abarundi sinzi bamye bicwa no bacicwa atakindi bazira atari uko ari abatutsi. Tukaba rero dusaba dushimitse abarokotse ihonyabwoko ndetse n'abasigwa babo ryahitanye yuko bokubahuka bakavuga ivyababayeko mu ntumbero yo kutibagira ababo ndetse no kwigisha ako kabi kabishe ko katosubira mu Burundi. Turabahimiriza rero ko kwipfuza abo baganira ko bokwiturishira mu yase genocide Cirimoso, kuko ni nayo ntumbero ryayo ryo kugira ngo rifate mu mugongo abahuye nayo makuba. Tukabibutsa cyane cyane ko bokwirinda kujana nyabahururu baririra abatabaraba, aho dushatse kuvuga nka Severe tumaze kubona neza yuko ryiyita ko ari ryo kunywanisha abarundi naho aho rihengamiye. Tuboneho akaryo ko kwibutsa n'ishirahamwe mpuzamakungu yuko cyane cyane ryoshira amaso kuri leta y'u Burundi, bagateshwa bagata kuri uyo mugera w'amacakubiri ushira ihonyabwoko bakorera abarundi, ndetse rikarenga n'imbibe rikaja mu karere. Nitwo kwibagira mbere no kuvuga ya raporo yanditswe ariyo numero S1996 akarango gashinze 642 yemeza neza ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu gitugutu 2023 ryakozwe na Sahwanya Frodebu, aho hose abarirokotse ndetse n'imiryango yabo ryahitanye ababo bakaba bakirindiriye ubutungane. Uyu munsi rero utwibutsa abacu, utwibutsa ko abakoze ihonyabwoko bataraje imbere y'ubutungane. Uyu mupfasoni akemeza ko urugamba rwo gukumira no kurwanya ihonyabwoko ari intambara itegerezwa kugwanwa n'uwari we wese mu ntumbero yo guhagarika aka kabi kabishe nkako. Narirya ata muntu numwe akwiye kugandagurwa azira uko asa n'ubunyene. Tumwumvirize. Ego cyane umuntu wese ashobora kudufasha muri urugamba rwo kurwanya ihonyabwoko, kubera ko nta muntu numwe aberewe no kwicwa, nta muntu numwe yonezerwa no kubona mugenzi we ariko aratotezwa, kiretse uwo nyene usanga yaranyegewe n'umugera w'amacakubiri. Rero umurundi wese w'umutima arashobora guhaguruka akavuga ati turahakanye twese hamwe ako kabi kabishe kitwa ihonyabwoko, kuko ubwoko si ubw'umuntu atora, kuko ubwoko si ikintu umuntu ashobora kwikurako, ni ikintu umuntu avukana agakurana, nico gituma adashobora no kukizira. Rero umurundi wese arashobora gufasha mu byo ashoboye mu kurwanya ihonyabwoko kugira ngo tube mu Burundi buzira ako kabi kabishe. Uwo akaba yari umufasoni Nindereye Liliane atwara ase genocide ishami ryo muri Sweden.
mu ntara ya Gitega umugwa mukuru wa politike harabaye inama mu ndwi iheze aho umushikiranganje w'amagara y'abantu Lidwine Baradahana yemeje abaraho ko atakiza ca Marburg kibazwa mu Burundi mu gihe mu bihugu bibanyi kimaze guhitana ubuzima bw'abatari bake. Bamwe mu baraho bakaba babwiye uruganda rwacu mwibanga ko batewe impungenge niyo mvugo y'umushikiranganje yama ihakana buri kiza cose. Babivuza hanini bafatiye ku kiza ca COVID-19 kigeze guhitana abantu isinzi kw'isi n'u Burundi burimwo muga abategetsi bakarahira bakarengwa ko kitigeze gishika mu Burundi. Inkuru ya Krista Era Mahoro. Aya majambo afatwa nk'agashinyaguro yavugiwe ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kuri uyu wa kane uheze w'igenekerezo rya 2023 nzero umwaka wa 2025. Muri iyo nama umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr. Lidwine Baradahana yemeje ko ata muntu n'umwe aragaragara ko virusi y'ikiza cya Marburg mu gihugu cose. Muri uko guhumuriza abanyagihugu yababwiye ko bakwiye kwama bari maso kuri ico corezo gikomeye kumva zuko mu bihugu bibanyi bitifashe neza ibijanye n'ico kiza nyene. Uyu mushikiranganje Dr. Baradahana yibukije abanyagihugu kandi kwita cyane cyane ku ngamba zashizweho n'ubushikiranganje bujejwe by'amagara y'abantu mu kwirinda ikwirakwira ry'ico kiza. Zimwe muri izo ngamba harimo kudakora ku biziga by'abantu canke ibiziga by'amatungo mu gihe utazi cyavyishe. Uyu mushikiranganje yahamagariye abanyagihugu b'abarundi baba mu gihugu kibanyi ca Tanzania cyamaze kugaragaramo iki kiza ko mu gihe biketse iyi virusi bo kwihutira kumenyesha abajejwe iby'amagara y'abantu. Ibu mushikiranganje w'amagara y'abantu akaba yabivuze mu gihe zimwe mu ntara zigize Burundi hagiye haravugwa abanyagihugu bamaze kwanduriye ingwara. Ibu mushikiranganje w'amagara y'abantu akaba yabivuze mu gihe zimwe mu ntara zigize Burundi hagiye haravugwa abanyagihugu bamaze kwanduriye ingwara igisibije mu bihugu bibanyi. Abari aho bamwe batashimye ko amazina yabo amenyekana babwiye uruganda rwacu ko batewe amakenga n'imvugo y'umushikiranganje ku bijanye n'iyi ngwara. Ni mu gihe mu myaka iheze aho ikiza cya COVID-19 cyari cyugarije isi yose, mu Burundi abategetsi batigeze bemeza ko hari ico kiza cyariko kirasasika inganda ku isi yose n'u Burundi burimwo mugabo bukabihakana. Nawe Krista Era Mahoro ndagukengurukire. Dusozera amakuru shiramwe gishinze kugwanya abasesagura amatungo ya leta Orikome hamwe n'igiturire rafise inyota yo kumenya umuco w'igitera umuriro amasoko mu Burundi n'abautera kugira bajanye imbere y'ubutungane. Byaraye bishikirijwe na Gabriel Ufyirarongo yishiramwe Orikome mu kiganiro yahaye abamenyesha bakuru hari kuri wa 27 uyu mwaka wa 2025 aho harumana imyaka 12 isoko nkuru ya Bujumbura ihiye nayo gushiraho umugwi wigenga ujeje kuraba inkurikizi z'uwo muriro kuba dandaza baguriye ivyabo no kwiga uko leta yobashumbusha kugira babandanye babaho gusubiramwo kubaka iyo soko hisunzwe intwaro ibereye ko ababuriye ivyabo boba abambere bogiramwo imitahe bakongera bagahabwa n'ibibanza gutegekanya imodoka zikinga umuriro kandi zama hafi zikinga imiriro yo kwaduka ni bimwe mu byo ishiramwe Orikome risaba ko byokorwa vuba na bwango imbere yuko iyo soko yubakwa. Tubutse ku isoko nkuru ya Bujumbura yaturiwe mu gitondo cyo kuimana kugenekezo rya 27 umwaka wa 2013. Na dusoze amakuru twari tubateguriye mwakoze mwese mwayakurikiranye nshimira uruganda rwacu rwatorokanije ntibagiye ive irakoze yari karamfasha mu hinga bw'ivyuma nawe jewe Geoffrey Karangwa nariko ndabashikiriza mu nkunde duhanisango ku munsi w'ejo n'agahwana.